turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri bakunzi bahire mudahengeshanya gukurikira ibiganiro vy'imbonesha kuri yanyu GCTV. Turi kuwa 25 Munyonyo umwaka umwanya wo gukurikirana amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Jewe ngira ngo ndabashikirize nitwa Sibomana Ponsier uri mu buhinga bw'ivyuma nitwishemeze bienvenue turabahaye ikaze. Amakuru tugira ngo tubashikirize agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa 25 Munyonyo uyu mwaka niho hugururwa icese ibikorwa byo kubaka ibarabara rya Bujumbura Rumonge. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka na nyene cyubahiro umushikiranganje wa mbere Munyonyo, umushikiranganje w'inyubako n'amabarabara, umushikiranganje ajejwe ivyinjira ry'u Burundi mu bihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'abandi. Muraje kubikurikirana muri ano makuru. Igisata c'abaganga bavura abakinyi mu Burundi kirakwiye kwitabwaho bimwe biboneka. Ivyo bishikirizwa na Apotre Jean Paul asanzwe arongoye ishira hamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi hamwe na Alexandre Muyenge ariko yitoza mu kibanza cy'umuyobozi mukuru w'ishiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Navyo nyene murabikurikirana muri ano makuru. Tubafitiye n'ayavugwa mu makungu. Inkuru imwe ukwayo. Kuri uyu wa 25 Munyonyo uyu mwaka huguruwe icese ibikorwa byo kubaka ibarabara rya Bujumbura Rumonge. Ibirori by'ivyo bikorwa bikaba vyatewe iteka na nyene cyubahiro umushikiranganje wa mbere Munyonyo, umushikiranganje w'inyubako n'amabarabara n'umushikiranganje ajejwe ivyinjira ry'u Burundi mu bihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko hamwe n'abandi. Mu ijambo ryiwe umushikiranganje wa mbere arakengurukira bimwe biboneka ibanki ya Afrika y'iterambere kuba yaratanze imfashanyo yo kubaka iryo barabara. Nayo kubijanye n'imizibukiro ku bantu bafise amatongo azokorwa ko n'iryo barabara yamenyesheje ko uwo bazosanga ari nyuma y'imetero 6 uva ku ibarabara azoronswa imizibukiro. Yarangije asaba abene gihugu kubungabunga iryo barabara. Igisata c'abaganga bavura abakinyi mu Burundi kirakwiye kwitabwaho bimwe biboneka. Ivyo bishikirizwa na Apotre Jean Paul Manirakiza asanzwe arongoye uyishira hamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi hamwe na Alexandre Muyenge ariko yitoza mu kibanza cy'umuyobozi mukuru w'ishira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Ni inkuru twatohorejwe na mugenzi wacu Godefroid Nunzubumwe. Igisata c'abaganga bavura abakinyi mu kibuga ngo kirakwiye kwitabwaho. Ivyo bishikirizwa na Apotre Jean Paul Manirakiza na Alexandre Muyenge. Kubwa Alexandre Muyenge asanzwe ariko yitoreza kuba president w'ishira hamwe y'umupira w'amaguru mu Burundi, amenyesha ko abaganga babwirizwa kuba bafise ibikoresho bikwiye. Aho ni mu gihe hari abaganga baja kuvura abo bakinyi badafise ibikoresho bikwiye. Tumukurikirane. Abaganga ni organisation y'amaklub. Mbega abaganga batowe nibo uvuze ngo baza iki abo babateye imbere hari abatwara amazi y'aruritse ukazona impamvu mu kibuga n'agacupa. Urumva rero ibintu byinshi byo kuza turahindura tukereka amaklub icokorwa mugabo kuvuga ngo federation ibice y'Afrika abaganga aho tubafasha mu nyigisho no kureka ibikenewe kugira ngo umuganga ari umuganga kwibamugisha. Nayo Apotre Jean Paul Manirakiza arongoye Febabu asaba ko abaganga babwirizwa kuza mu kibuga bambaye imyambaro ibaranga. Abamenyese baza bambaye impuzu za sport ku terrain, amasengere y'aba Covid abande abo bantu bazashobora kubabona bazosubira kwinjiranye. Ifo ko baza afite kits d'ametse ko umuntu akomerekeye ku terrain birabaje ubonye umuntu ariko aragarusinga yambaye express abandi bariko baraba cyangwa musanga umuntu ari hariya ukabura umuntu vraiment qui assiste si dommage. Maintenant c'est un terrain mwumva yuko abantu bose babwiza gukora avec du sérieux etc. Rero dusaba les officiels kuba à la hauteur y'ibyo bajejwe. Murabyumva ko tubasaba kandi vraiment ndasaba nimwumva igihe bantora nabyo ko nzomete na dire au début c'est tout à fait normal. Mugabo umwaka umaze guhera uzosanga biri fluid bizavyorosha. Asaba kandi imigwi ko yorondera abaganga
bagorora abakinyi narijya hariho imigwi imwe yabitanguye. Subire mu mukurikirane. Twazanye abantu ba kinesiotherapie bagira massage muri bimwe biheruka ngaha. Marabibonye yuko j'ai déjà une équipe qui s'appelle Unani yamaze gusinya un contrat nabo kugira ngo baze baragorora abakinyi babo. Nivyo navyo mwishire umukinyi atagororwa ni bimwe by'amashevi hakiri kare. Est-ce qu'on est ensemble au moins? Bimwe by'amashevi babagira bari amaparere ari destiné kugorora abakinyi kugira ngo dandeza umuntu wese akina basket denk uravyumva nyene tukiturere basket imeze neza. Kubijanye n'abamenyereza, Alexandre yamenyesheje ko bishika aho abamenyereza berekana ka mwana wa mama mu kugira aho bahengamiye. Gutyo rero ngo babwirizwa kuba ari abantu badafise aho begamiye. Ismail yavuze kubijanye n'abamenyereza. Navuze yuko inyigisho zizobandanya kandi ntizizobandanya kuri bajya muri commune division gusa cyangwa na deuxième division. Je nshaka ko umva imigwi izo bifise ababenjani, ku migwi izo bifise abaminimi. Urumva ifoko nabo nyene baba bafise abantu bene bafise ibyo batanga. Uko nihoza kuba umukoca ngo nuko wabaye umukinyi muri kahise haraho usanga uri kurabigisha bimwe vya kera nawe bakwigishije utari kugira. Iyo formation rero izongarukira gusa kubitwa ngo nabakuze no muri bato bizomanuka. Nico kimwe n'abantu bita nabo nyene tuzoraba mu bice yose gusa no kuraba mbega abo bagize formation baragenda ko kubishira mu ngiro kuko formation mu buryo ugaha abantu mu ntara hirya no hino usanga baragize amaformation arabarubitre canke arabamenyereza uno musi wabahinga aho bari ukababona muri federation ukabona ati turafite abamenyereza bagize formation bashaka kwijana ukabarondera aho bari ukabona urumva nuko bari ibombo federation yigize ko iba yasohoye mugabo ikarondera za resultat ikabona kwidoga bahagarikizi ati ngira ngo kenshi babivanye n'uduprime dutoyi cyangwa iki. Je hamwe ari uko nibaza kata nta kuri kuba kuri icambe nakaranga mutima umwana witwa basangana kuko twese twage baradufumbatisha tukaja duta akaranga tukadutayiranga. Bisigura rero yuko rimwe na rimwe bavuze ati nakaya bari korombi kubera agapima ari gato aho niko basanzwe ameze aho kubafasha gusa bakagira karanga mutima kuko nabo nyene iyo bavugije neza n'ubuntu iwabo bongerekana. Niba dufise abahagarikizi mpuzamakungu ni ukubera barabonye ukuntu bitwara abo tuzofasha kuduza prime sikibazo mugabo ese akaranga mutima kiwe karimwemerera kuko wamenyereye kurya vyinshi azoguma naho bati mbega ko nahora ndonka dufate vembiye bakamuha akaranga wibaza ko abo yaya wabo yahora ayamuha azoyareka aho kubahindura baje muri logike y'urukino. Yego hatari makosa aba nk'umuntu twese turabantu ntawama atoboye iminsi yose abakosa aba twaravye biburaya fari zitaraza mbona hariho ibyo yinjira ukabona ko bitari byo ngabo bikemezwa ivyo rero mu bantu tuzovyitega ariko ikiba gikenewe cyane nuko uyu mukinyi uyu muhagarikizi abikoze yabibonye canke kamuciyemo sino icaprime bashobora kuba petetre ari ubwitwazo mugabo n'agatima
basanzwe ko gutora iyo nzego. Nayo Apotre Jean Paul Manirakiza arongoye Febabu avuga ko abamenyereza babwizwe kuba bafise ijunja mu bikorwa vyabo narijya aribo baba bahagarariye inkino kandi bakaba basanzwe bari no mu nama mpanuzwa jambo. Tugende kuvyerekeye aba intervenant muri baba officiel aribo abarbitre, aba coach, aba officier de table hamwe na médecin, kubera ko aba bose baronka ubushushuka bute mu bihe by'amamatch kandi bafise développement de carrière. Nukuvuga ngo ibihe byo gufinata birarangiye. Umu officier wese azofatwa mu ikosa amenye ko gukora kwiye kuzoba guhagaze. Umu officier tuzosanga afise un esprit partisan, bafise ama equipe baserukira canke bahagararira. Ubunye tukivuga ngaha mumenye ko iyo ntumbero tutayemera kandi tayikunda. Aba arbitre, aba coach n'ibindi itubemerera ko bagenda mu esprit canke mu service ya fédération. Abo dukeneye muri protocole, abo dukeneye kudandaza, abo dukeneye ahantu na hamwe. Les gens qui vont travailler muri bikorwa bya fédération byo kuja gukubura, byo kumanika amafire n'abandi bantu atari aba officier d'otable canke aba officier ubwo mu byumba na mwebwe. Ko les officiers n'abantu b'abacamanza n'abantu tuba dukeneyemo ijambo na cyane dale mu maforo zo gufata ingingo kujya uko bakomeye. Tubasaba iki rero? Abijejwe ibihe byo gufina byararangiye. Umarbitre adagira sport ikwiye amusezerera hakiri kare. Umukoce atiye forma au niveau y'amaniveau n'amalicence n'amaniveau bagenda bagira ngo batubwire yuko muri ligue tuzobasezerera. Kandi aba officier de table nabo nyene babwiza kuza bagize ibihe byo gukota ama imprimante, byo gukota ama ordinateur ya 1 million, ivyo byose kuva ino turwa ya viva ibaye la fédération izo ifise ibintu byabo. Ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku makinga ryo mu Burundi ku bigeme rirabandanya. Mumenya ko iryo higanwa uyu munsi ririko ribera kujya Gitega Karusi, ejo naho rikazobandaniriza Imuyinga Ruyigi, hirya y'ejo naho rikazobandaniriza Ingozi Kayanza. Akarere ka Tigre kari mu bumanuko bw'igihugu ca Ethiopia karabangamiwe n'intambara, abantu ibihumbi n'ibihumbi bakaba bamaze kwasiga ubuzima. Nayo Abiy Ahmed akaba ari mushikiranganje wa mbere w'ico gihugu akaba yamaze kuja ku rubuga rw'intambara kugira ngo atanga akaroro. Ni nkuru twatohorejwe na mugenzi wacu Godefroid Nunzubumwe. Akarere ka Tigre kari mu manuko bw'igihugu ca Ethiopia kahindutse urubuga rw'intambara zihitana ubuzima bw'abantu ibihumbi kuva kuwa 4 Munyonyo umwaka wa 2021. Mwomenya ko iyo tarike umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed yarungitse igisirikare mu karere ka Tigre kwirukana abategetsi bako karere bahurukiye mu muhari TPLF, umuhari wo kwibohora kw'abanyatigre, maze basubiriza n'indongozi zemewe. Mwomenya ko intambara ari urutavanako, aho abaroberi bavuga ko bamaze gufata uturere tutari duke, mbere bakaba begereye Addis Abeba, umugwa mukuru w'ico gihugu. Tworangiza tubamenyesha ko abene gihugu baburiye ababo n'ivyabo muri iyo ntambara bavuga ko biteguriye kuja ku rugamba. Nayo Abiy Ahmed akaba yamenyesheje ko agiye kwishikira ku rugamba mu gutanga akarorero, aho yagize ati: reka twese tuje ku rugamba, igihe niki cyo kuyobora igihugu tukakibera incungu. Ahamagarira bene gihugu bose bumva bakunda igihugu kukigwanirira mu kuja ku rugamba. Nino kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye, ariko tubibutse yuko mushobora kudukurikirana muciye ku rubuga rwa Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Nagahwane.